abantu baririmba amakaraoke nibo bantu bambere bafite impano iteye ubwoba uravye umuririmbyi yashoboye gusubiramo indirimbo 40 z'umuntu z'abantu batandukanye kandi zose akaziririmba terke je ku ruhande rw'iwanje ndamwemera ariko ikintu ndamugayira kubera iki atokoresha iyo mpano gukora vyiwe ateza imbere umuziki ndundi ya feedback nini indirimbo abantu bayakiriye neza barundi cyane kubera ni indirimbo maze kuronka phone z'abantu benshi mbere barutana views ifise ku rubuga rwa YouTube nico cyantangaje ariko kandi nshimira amaradiyo kubera amaradiyo abiri akomeye mu gihugu amazi yanyemereye promotion yavuze barandondeye bonye ati indirimbo yawe tugiye kuyivuza indirimbo yawe ni nziza. Yes, bakunze b'impinduka umuziki ndundi bakunze biterambere ry'umuziki ndundi ndabaramukije no nyanda bifuriza ibihe byiza ho muri hose ni Elma Love mwari nko bisanzwe uno munsi nsubire kugaruka kandi nkubona inyuma yanje ndi mu karere wacu ndi muri bya za quartiers wacu dusanzwe dukunda cyane ndetse twemera zadukujije. Yes of course ndi mu Kamenge uno munsi ndi kumwe na BIZZO WEZO umwanditsi w'indirimbo uyizi ninde aje muri commentaire ayandike titre je ntamvuga no munsi titre ariko muraza kuyivugira muri comments uko ndazi murayizi twavuzemwe benshi twaganiriyemo byinshi kuvyerekeye aba legend bacu bagiye bakadusiga uno munsi utakiri kumwe. BIZZO WEZO vipi? Poa sana bro. Urameze neza? Ya ndashima sana namwe. Araje naje ndameze neza kabisa nko bisanzwe wewe na mambo ari full swag tu. Ni pole. Ariko ndagusanze mwisi tuno munsi wacu urambabarira naci hari akuri kukaze wese anga sihuri bambye ati uno munsi yafasha kahopo ari muhira. Uno munsi ndi mwikota ndinga mwikota kwera aha niho tubaye. Aha niho muhira na cyane. Barabona ama background hari inyuma aha niko akandi ko karere kacu urabona umuziki wacu ni hatari tuguma dukora ariko ni hatari kabisa. Umuntu ashobora guca yimvira ngo BIZZO WEZO n'umuririmbyi ndetse amaze gutera intambwe mu kazi kiwe ariko akaba kiba muhiri wabo mu Kamenge abandi baca bimuka bakaja kwibera hari anya za Kinindo za Kibenga zahe kuko BIZZO WEZO yagumye mu Kamenge wabo. Biramaze kunshikira ndaja kuba mu gasikebu ariko inspiration nyinshi nasanze nazisize ngaha nyene mu Kamenge hari ubuzima bwinshi bro duhura n'ibintu byinshi bitwigisha bituma yuko twovyigisha natwe batoyi bacu baba bari mu ntara zitandukanye z'igihugu so ndi proud kuba mva mu quartier bayabaye Mwashaka kushabimbira ati peut-être BIZZO WEZO nuko izo quartier yabuze amafaranga yo kuziriha itamba gusubira muhira aho twipangira inzu za makeyi Iraki n'inusu Iraki ariko ari ugasanga babagera muraki ziniraki zitatu. Ugipanze ntiwovuga ngo upanze ngo inzikaze uracapanze sinzi ko ntahura agaciro ko mupangayi jewe umupangayi bose ndabitaye yuko ari bamwe munapanze na cyane tuba dupanze ariko izo quartier sikuvuga ngo nimbi ni quartier nziza kubera ziratuma twishimira no ko igihugu cyacu cyo bari cyiza biciye kuri izo quartier kandi sikuvuga ngo ba muri iyo quartier ngo umeyo yaha ubayeho neza abantu ba muri ayo quartier barateye imbere barabayeho neza ariko kuba mba mu Kamenge jewe ntibisigura yuko naje mbayeho nabi kubera mu Kamenge abayeho abantu benshi bariko baraje. Iyi ni city aba boss quartier zirimo aba boss ni Kamenge zirimo wallahi ni hatari Ego karakachimwe ariko reka tugende je no munsi ngenda direct ku kintu cyanzanye turaganira kuri ba Chancho Amisi ba Christophe Matata wagiye ushira mu ndirimbo yawe ariko nshashaka kumenya ati inspiration yiga ndirimbo wayikuye wavyumviriye butogira ngo uririmba ba legend bacu bagiye bakadusigira umuziki ndundi. Icambere ndumuririmbyi ntaririmba cyane ariko numviriza abandi cyane sinzi cyo kirundi ko gitahuwe Bivuze ko utarimba cyane ko mwiza abandi cyane bisigura ko wabize kuyiki kugira ngo ukore. No jewe kugira mbo muririmbye nakuze ndo mufanzi w'umuziki ndundi. Je nsanze bariko baraharira n'abari kubaririmbyi no gushwana narashwana tukagwana. Wari ufana nde muri cyo gihe utarataba kurimba? Wa mbere nafana yari NIYOMWUNGERE igihimana yande Sylvestre abantu bya muntu jewe ndibuka album ziwe zose zisohotse nabo wa mbere kubera ico gihe
wasanga dufite uburadiyo bw'amakaseti hari ukuntu kuri RTNB baba bafite taribre bazivuza ugasanga turiko turazirikodinga kandi ico gihe warashobora kuyirikodinga uri kurayivuza nko mu quartier wifite akaradiyo akaza umuntu akubwira ati yo gaseti ndayikeneye ahasha guha amahera nawe ukacurindira kuri RTNB mwijoro bakavuza ibindi ukafata ico gihe nari umufanzi gose wa NIYOMWUNGERE eka sinovuga ngo nari umufanzi numviriza wenyene ariko niwe muririmbyi wanje nakunda gose kuruta abandi ariko bacanco narabumviriza abamatata narabumviriza abaririmbyi ba kera bashaja ngendo hariho benshi numviriza cyane nico gituma karite yabo mbona yuko muziki wacu iracakenewe. Ego kubw'ivyo ushitamo kubaririmba waravuze ati mwarakoze imiryango yanyu banyeho nabariko akazi wakoze kabesheje habandi ico kintu washatse kuvuga neza hari abavuga ati peut-être nk'abagiye abantu usanga bakora amakaraoke nibo wavuze ko warabadisinze kuko bavita kudisinga yaratuvuze ko peut-être ku miryango yabo kuri BIZZO WEZO bivuga kwiki BIZZO WEZO n'umuntu yemera gose muri negative atemera muri positive ico kintu ndakunze kukivuga kandi barayamaze ngo inzira ya hafi yamaze abatwa sinzi uyo mugani kuri amaze kumva abantu baririmba amakaraoke nibo bantu bambera bafite impano iteye ubwoba uravye umuririmbyi yashoboye gusubiramo indirimbo 40 z'umuntu z'abantu batandukanye kandi zose akaziririmba telke je ku ruhande rw'iwanje ndamwemera ariko ikintu ndamugayira kukubera iki atokoresha iyo mpano gukora vyiwe ateza imbere umuziki ndundi sinzi ko ntahura birambabaza kubona uno munsi umuntu ashoboye gusubiramo indirimbo z'abandi adashoboye kwandika gwiwe ndaza abantu barikora karaoke bazonshimira mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ndi umuntu nkunze kudoma kw'ikintu nyamba usubiye inyuma gato muri naraye ndose yanje ibintu narose byose abaririmbyi muri uno mwaka vyarabaye byose ari ikitaraba ati kubona saa tudasubiye mu kanyosha maisha memshindanire apana si iyo iri muri kesho ndose navuze ati satubia hindiyo muduga agira muri gwiwe atari yo yati sinzi ko ayumvise BLM bagi ibintu nk'ivyo aho si yo uri kurazivanga n'izibiri zitandukanye kesho hariho naraye ndose muri naraye ndose ibyo navuze byose abandikirwa indirimbo ico gihe ubu barandaka nta Natasha nazina ry'umuririmbyi Natasha je nigeze mvuga vuga gusa nararirimbye ati naraye ndose ibyo ndose byose abarundi bakurikiranye byarabaye ku baririmbyi batandukanye so niki ndiko ndavuga abantu maze kuronka request z'abantu bakora karaoke bashika kuri 5 bantelefona ati mane waraduponze ariko sinabaponze nuko bafise impano s'il vous plaît ariko bariko barayikoresha nabi bariko bararyoherwa n'ubuhumbi 10 barihwa mu kabare orke bashobora kuronka ama miliyoni biciye muri bo barafise umuziki mwiza bafise n'abamizisye bazi kuvuza kukubera iki batokoresha uyo mwanya kuba nka kera bro ntiwari shobora kera je narakurikiranye ntiwaba umuririmbyi ata band office bacanco bandi bose basanga bafise ama orchestre baririmbamo ikintu twe dukeneye no munsi usanga umuririmbyi beat ayikura kuri YouTube akajana ati bana project mfise beat amajwi nanga akashashira kwa amajwi akazavuga ngo indirimbo yanje shashira kazi Ego BIZZO nkiri ngahanya je nariko ndasoma ama comment ngahanya y'indirimbo ko uno musi nkorera kuri telefone ngenda mvuga ibintu ndiko ndabana n'amaso yanje tutenda gusha no hirya no higi ama commentaire si menshi kirenga ariko ayahari arashimishije aho novuga ko neza ndabona nka Hitop TV yaraje bavuga ati the best rapper BIZZO WEZO umwandisi mwiza yanavyize love from Hitop TV ncanimva ati BIZZO WEZO yavyigiye nigihe yari muri Tanzania naho yize umuziki cyari bimeze gute jewe natanguye kwiga umuziki wa hip hop kuri Centre Jeune Kamenge abanzi barazi uko na 2011 natwaye trophée ya best rap kuri Centre Jeune Kamenge hanyuma mu nyuma yo ngaho haraje umufaransa yitwa Gaël Faye yari koragira le Tour d'Afrique ashitse kuri Centre Jeune Kamenge
avuga ati mu bihugu mu Rwanda no muri Tanzania na Kenya ntegerezwa gukura umuririmbyi umwe ngaha kuri Sejeka tuzojana acagira bagira competition ico gihe ca ndabu wa mbere uyo muzungu tuca turajana mu Rwanda Kenya na Tanzania byasaba yuko ndi hangaruke mu Burundi ariko acarambaza ati ndakurihe agira ndihe namubwiye ati je numvise ko ngaha hariho hip hop darasa muri Tanzania bimwe twiga kuri Sejeka nobona abandi zijya bariko barazikora byonjohera naje nkabinjiramo nk'amezi kaba candinjira muri hip hop darasa Dar es Salaam aho niza amezi 8 ndaronka certificate mejeje kubera narabona ama entretien ama cypher ama freestyle battle ama freestyle ama acapella ibintu byinshi ariko ivyo nasanzeho byinshi nasanze kuri Centre Jeune Kamenge kandi baravyigisha bisigura yuko ikintu gusa nize hajya ni marketing ico nasanze baturusha bazi kwidandaza gose ikintu aho iwacu kigoye kwidandaza kiragoye kubaririmbyi bose b'abarundi wasanga ari nka impulse abidandaza muri 100% urumva n'ibintu bigiteye ubwoba aho waciye wewe ico kintu cyo kwidandaza waracize warakibonye waragiciye ariko kwereke gushika kuri no munsi wewe utaragipratika nayo ngo yikorereko ndiko ndaza umuziki wacu uragoye woroshe umuziki ndawitabirega bigumye yoreye kuguma kukubera umuziki wo mu Burundi niwe muziki studio ya mbere izimbutse aha mu Burundi ugiye kuri coding studio razimbutse gose bitandukanye na 100,000 150 ariko mu bindi bihugu winjiye muri studio ugakora imiziki 5 utavumye ucubihebe uvuga ati bya bintu birahombesha ariko ngaha nawe ukora indirimbo ijana uvuga ati amna noma kandi urashobora gukora n'indirimbo ijana atani imwe masterinze neza production birakenewe indirimbo nziza ifisa akanovera ni indirimbo itababaza kubera hari indirimbo ushobora kumvira imwe amajambo meza ariko ugataha servo yarusha ejo ntuzoyumviriza kandi indirimbo utegerezwa kuyumva naho uyo muririmbyi wo bumwanka indirimbo ikaguma igaruka muri wewe aho rero ivyo bivana n'inyandiko y'indirimbo bivana na production n'ibintu aho nkiri ngaho nyene cyambona umuririmbyi mugenzawe OLG Ole yaraje muri commentaire arandika ati wandika neza Buddha Boss i commentaire wo yakiriye gutukibona nk'umuririmbyi mugenzawe aje gusupporting iwawe ico n'ubumwe kubaririmbyi kandi n'ikintu ciza bishitse ukaririmba umugenzi wawe agashira kwa amashugwe kuhande gwiwanje n'ikintu ciza abijya kuriwe kubera nawe ne birashika yumvirije indirimbo neza ikamufasha kubera harimo inkebuzo nakwebuye abaririmbyi benshi muri iyo ndirimbo nkiri ngaha reka basi ntere ndababwira titre y'indirimbo ko ndazi neza yuko muhava muzanga bamwe mutarayimenya yitwa Murakumbuwe by BIZZO WEZO aho yaturimbiye neza aba legend bapfuye cyanke bahevye umuziki bashaje nka bacancu ba Miss Christophe Matata nabandi benshi cyane arababwira ati murakumbuwe kuko hari byinshi bakoze uno munsi urungano rushasha rugenda rurabirako kugira ngo bige umuziki mwiza ego BIZZO apare ya feedback mbona muri comment nize feedback zindi umaze kwakira kuri uwo muziki zitandukanye ziri muri commentaire tubona ya feedback nini indirimbo abantu bayakiriye neza barundi cyane kubera ni indirimbo maze kuronka phone z'abantu benshi mbere barutana views ifise ku rubuga rwa YouTube nico cyantangaje ariko kandi nshimira amaradio kubera amaradio abiri akomeye mu gihugu amazi yanyemereye promotion yavuze barandondeye bonye nati indirimbo yawe tugiye kuyivuza indirimbo yawe ni nziza indirimbo yawe igiye gufasha abandi baririmbyi bazoyumviriza nimba atari banga amaradio nayahe kugira ngo tuyamenye nshimira Buja FM nshimira na RFM ni radio za mbere zanyemereye promotion iyo ndirimbo ego izindi feedback maze kuronka nize uko nje ndabona ngahanya ama views sikirenga ariko urambwiye ati feedback maze kuronka kuri phone isanzwe ziruta views maze kuronka vyo bigenda gute kugira ngo ico kintu kibe je sinebwa cyo mbere umunsi n'umwe ni atari boss ndafise n'abantu
bamaze iminsi bandondera bambwira ngo tuboostinge ngo indirimbo ishaka ngo vyuze nyinshi naratangaye sinari ndabizi na jemo nasora gusa indirimbo ndayishira ku rubuga ariko j'abantu ubona kuri YouTube yanje nabukuri n'abafansi banje yiyumvira kuja kwa BIZZO kuraba igikorwa ciwe ntaba yabibwiye no muntu ahubwo numukunzi w'umuziki wa BIZZO wewe gutemeye ku booster ku ruhande rwanje simbona yuko hari akamaro abantu babona ifise 5k ifise ibihumbi ijana by'abantu bandavye hanyuma ndari inzara sinzi ko bitahura agenda vyimva cyane kandi sinavyiza tu dugana ruguru afisa ama 5k menshi ariko aho hantu abantu bose BIZZO wezo ushikambaza ati none bro urazi kondo kandi mbona vyiwazi zo bari bake cyane mubwira ati jewe byo navyonzi je mbona nja muri studio ico nkora gusa ngerageza kuzana muri umuziki wihinduka kubera jewe umuziki nkora naho ntoronka amahera menshi abantu babiri batatu bagahinduka biciye kuri uwo muziki niyo avantage yiwanje na cyane so BIZZO tukwakwanya neza indirimbo kwe kutaduhaye video yayo ese uteganya gukora video imeze gute ko ndazi ini ndirimbo igoye cyane gukorera amasanamu utari mu director ufise mu mutwe icyambere script narayiguze abanditse script narabarishe cyakabiri video twarahejeje kuyikora vuga gusa hari ibintu byabaye byo gukosora nico gituma yatevye ariko end time abarundi bizere yuko video ija kumugaragara nimba tarebanga video yakozwe no muhinyanyuzuwe yakozwe na director yitwa Pops Another Level Films uya mujama namwemera sana big up kuri we amazi imisi anyemeza sana mu video ariko arakora akantu nk'agasunika rugiye wobwira abakunze umuziki ndundi ko barakugira ngo tukwakwanya ikiganiro ntitubarambire kanini cyane nagira nshimire abafanzi b'umuziki mwiza kubera hajya ni atanu nibo nagira nshimire kwanza hanyuma baje ku rubuga rwa BIZZO wezo bagire subscribe comment kubishoboka ibintu byiza baje ku rubuga bwa Ndaha TV bagira ama subscribe tubandanye dutera imbere murakoze na cyane wongeye ushimira yandi mamedia ko nabagira muri commentaire amativo online yabaye menshi kuza gukommentia ahubwo twakoze ikintu cyiza hanyuma nshimira amamedia yose yo mu Burundi kubera aho twari mu mwaka uheze naho tugeze no munsi vraiment abajene ntibariko barajyama turiko turakora gose kandi tubandanije ku myaka ibiri imbere tuzoba turiko turambara ibirato byabo batama naririmbye bakumbuwe turambara ibirato by'abatama bakumbuwe ego yari BIZZO wezo nkuko mubibona twako turaganira kuvyerekeye murakumbuwe yiwe ndetse indirimbo nziza ko BIZZO kivivi kweli phone sitoki vivi fo kugenda gukoza mu gahogo na kare nishokera ngo murapere biranjoheye kubona nsubiye kukubona nitwa BIZZO wezo umwe yahora muri niyona birampimbaye mfise stories zirengize ivyo no munsi canke ivyeje muziki wacu go muhenga ma igihe wafuye abarundi bose barariza twaye vyinshi mu muziki kaka nta na kimwe asize kuvugiye nsumirinda barakiza nakajagari mu muziki bafise impano naco bafise ubuhaji bivirisi ngo ni muziki tambika baririmba ibishego benshi ntibakicandika kuvugiye bikinira mareresi benshi bobu ntaco bamaze target yabo no kuba abastaraje bisanga byinshi kumuririmbye nta gaciro nubwira mu muduga bayawuhawe no mudeme vya game bisigaye bigoye cyane ukuntu nushaka kurara ari yaririmba zimwe mwasize harutudumbi vyubu birateye agahinda utaririmba nka ntibabona kuri umuhinga nta n'igihumbi vyubu na macenga abandi bafise inzo n'imiduga twe nta nekinga tugira abandi afise n'imiduga twe nta kinga duvise ngo by'umuziki byarayangaye office modokari uba wayawe n'umudemo so yari BIZZO wezo nko bisanzwe reka je ndabasize ko yaraje kubasezera nari nashaze gusagende yikoze mu gago tumwumve neza yuko yakoze neza iyo yari akapera ya murakumbu utarayumva agenda kwa BIZZO wezo agire recherche muri YouTube iwe BIZZO wezo hama araza kuyibona hiri ugiye subscribe ndetse unayumvirize usike na commentaire ugira icyo mubwiye indirimbo nziza sana igyoshe no yandababwira ati nanjye ndabakunda cyane Imana ibampezagiraho muri hose shara